Hello everybody, what's popping out there? I go by the name Makamba Mombas Comedy Fan boy. Ni let's talk kubigira kandi bandi kumwe na Gogo tubaha amakuru aba tuba twateguye mu ndwi ariko ndabutse ko turi muri sama murakene amafoto meza, ama video meza ku mamanza yanyu so turahari ku bwanyu. Eka yenda muramutse amabara muti tubandanye. Meze neza. Meze neza wewe? Nanje meze neza. Nakomeye. Ego. Amakuru yawe? Reka. Kandi mutaba abakunzi ba BI. Salut tout le monde, mumeze neza murakomeye ndavyizera twebwe tumeze neza. Ni let's talk kandi cakiganiro dusanzwe dukora une fois la semaine aho tubashikiriza amakuru amwe mu makuru aba yavuzwe cyane muri iyo semaine tuba tuhejeje. Donc no musi tuba turi vendredi. Rero haba hari amakuru yavuzwe mu ndwi yose yagiye aravugwa cyane akaba ariyo tugaruka kubera amakuru aba yavuzwe bari menshi nitwo yamara. So tutangure. Ya ego turashobora gutangura n'inkuru y'Imakamba, inkuru yaturukanijwe na BITV. Aho Imakamba uvuga ko ibara ryaguye umusore w'imyaka 23 Yariyahuye. Ego amakuru yavuye Imakamba n'umusore yitwa Nkishimana Cedric w'imyaka 23 yari asanzwe akorera mu idandarizo ry'imiti donc muri pharmacie. Ego amakuru abandanya avuga ko uwo musore avuka muri commune Mabanda. Ni Mabanda. Umutumba Jongo. Yari yaburi birengero guhera tariki 5 kwezi kw'indwi 2024 mu mwaka nyine. Igice cy'isaha 4 zo mu gatondo. Aho yari amaze iminsi avuga ibijyanye n'ijambo ry'Imana mu nyuma akavuga ko yumvise ijwi ry'Imana rimusaba kwisondesha iminsi 7. Atajya atanu. Donc bigahava bifata iyindi ntumbero agasemera akanavuga ko agiye gupfa. No kumva rero uwo musore afite imyaka 23 yitavye Imana. Umva ko Yariyahuye. Ni mu ntara ya Makamba murazi ivyari biheruka kuba. Ni muri cyantara nyene haheruka kuba ivyari umwana w'umusore nawe nyine afite imyaka 23 yitavye Imana kubera ibinini yanyoye nawe urumva Yariyahuye. Ni ibintu bibabaje cyane ku bavyeyi baba bana, ni ibintu bibabaje cyane ku nshuti ku bagenzi et surtout ni n'uruhombo ku gihugu kuko kubura abana babakiri bato nk'abo atari kindi kintu na kimwe kibayitanye surtout nk'umuntu yiyakurupfu. Umva ni ibintu biba bigoye cyane kumva ko umuntu ashobora kwitaba Imana kuko nyene juste akameta fin à ses jours. Hariho benshi nibaza ko ni bya bindi nyene twamye tuvuga kuva kera iyo umuntu afite ikibazo ngaha mu Burundi umuntu ashaka kugira ikibazo mu mutwe surtout ugasanga arabuze uwo abiyagira cyangwa abantu bakaguma babona umenga n'ibintu biri easy. Mu bindi bihugu muranumva baca batangura kutreta izo ngwara bakavuga ati mbega umuntu yabafite ikibazo nyako iyo maze kubona hari impinduka ijuko nyene gihuti ataca umuntu byavuye kuko urumva ko ngo yarasanzwe afite akazi keza yarasanzwe ku myaka yiwe yari umupharmacien yarakora ariko kaza wumva nko barahindutse atavuye kuvuga ibintu by'ijambo ry'Imana cyane asanguye kugirane. Hari abantu badashaka kwimba mu mizinga mu gihugu cyacu ngo bavuge bati mbega ibi bintu iyi mpinduka iza gutya kubera iki. Ari naho twamaze ko turavuga yuko twogerageza tukaza turaba hafi abantu tugendana ama-stress menshi, abantu bagenda bafise ibibazo byinshi. Ubona umugenzi wawe hari ikintu kitiko kirahinduka atahurana umuntu yarakwiye kugikorera ko akaraba ko atoyo mufasha ubuzima bwiwe bukiri hafi. Bo mugabo nimba umuntu yatanga avuga ubutumwa bo biragoye kumenya ko uwo muntu yoba yagize ikibazo mu mutwe mu buryo bubi nkuko kubera yuko nimba babonye atangura kuvuga ubutumwa yakora muri pharmacie ntibisigura ko umuntu akora muri pharmacie. Nakubwiye ngo ni kubera gusa yagiye mu byo gusenga gusa ariko ni nafatiye muri rusange kuko urashobora nk'ubu nkawe we dusanzwe dukorana nkabona usigaye uza ntuvuga ntugirane urumva narinda kumenyerera umuntu uzutera inkuru uri kuragirane muga umuntu nakubaza ati est-ce que tout va bien ugasanga umuntu akwishuye ati ça va iyo ça va twamaze ko turishura ni yindi nyene d'habitude alors que haba hari ibindi bintu umuntu ashobora kuba afise mu ingorane umuntu ntabimenye kuko urumva yarasemerera aravuga ko agiye gupfa. Mugabo urumva nta muntu ashobora kuba yaramufashije kuri iki kintu byabandanije uko nyene gushika aho rinda yiya ku buzima akiyahura agapfa.
ego donc turahojeje kuri jewe numva twohoza cyane umuryango wabuze hama nyene tukaremesha abantu baba bari mu ibibazo vraiment ngahanye biba ari byinshi ngaha hanze haba mu gihugu cacu haba hanze umuntu wese yoba afite ingorane abona ko adashobora kuvuga kuganiriza uwundi muntu cyangwa atagirana hari abantu babigenewe hari abapsikologe basanzwe bakora ako kazi hari umuntu ashobora kuvuga ati nta mayira mfise mbwa kamwe ntushobora kubaho mu buzima bwawe ushobora kubura umuntu umwe wenyene mu buzima ushobora kuwitura kugira ngo agufashe uganire nawe kugira ntuzorinde ushika kuri iyo stade canke ngo wapfa usanga wasaze canke wabaye ikindi kintu. Iyindi nkuru dufise dukura kuri magazine Jimbere vuga n'umuntu n'umukobwa basanganye umwana akiri muto donc umwana ntiyari kwiza imyaka 15 aho ngo hari ku itariki 20 ku kwezi nyene aba bamufatiye muri commune Gashikano afise akana k'agakobwa katarakwiza n'imyaka 2 ariko aragatemberana donc abajeje intwaro baramuhagaritse baramubaza uwo mwana igituma afise uwo mwana hanyuma ubwa mbere aragira ubwoba mugabo mu nyuma aragiye kuvuga uwo mwana umwenewe hama bararondera uwo mama w'uwo mwana n'uw'Ingozi urumva yamukuye Ingozi kuri centre aramutwara yego mugabo ntibigeze bavuga ikibazo icatumye uwo mwana amutwara oya barakivuze ahubwo mama w'uwo mwana yaciye yemeza yuko ari we yari yamutanze kubera ngo atari hafi mama w'umwana ntiyari hafi hama caratanga umwana bamumucungire niko baciye babona kuri ko mukobwa no kuvuga none yamutanze ngo amutware amutembereze gusa bisanzwe cyangwa kandi wumva yari abe aramumurabira yego urumva nk'ubunye deja uwo mwana urumva naho ngira ngo yari kuba ari uwamwivye nibaza ko n'amategeko atari kumukurikirana kubera yuko asanzwe ari mu mineur kuko ntivyemewe gukoresha mu mineur kuko tubizi nta mwana wo mu mineur kuko niba atarakuze imyaka 15 mu muyaya no mu mineur kandi nibaza ko bitari vyiza gukoresha umwana wo mu mineur kuko nta mwana rero ubundi mu bisanzwe donc abiba abana bose ntibisigura ko baba bakora mu nzu ariko amatega ashobora kumukurikirana muga ntiyohanwa nk'umuntu akuze muga amatega ashobora kumukurikirana mu gihe uwo mwana yamutwara atarusha bifitiye yamwize mu bisanzwe amatega ategerezwa kumukurikirana yego iyindi nkuru dufise dukura kuri Isanamu Media ni inkuru ibonetse mu kanya aho batubwira yuko abantu bashika 171 ko ari bamaze gutorwa umugira bakaryama Kankende donc Varel de Singe ego ariko ntibashoboye kutubwira neza ko bari mu gisagara ca Bujumbura canke ari mu Burundi bwose. Iyo nkuru na BBC yari yayivuze ko yaraganiriye n'abantu yarasanze aho babegeranije aho basanzwe bagwariye muri ETS Kamenge aho babashize mu bariko baravurirwa aho ko baravuga yuko abarundi vraiment turiko turayifata nk'ingwara isanzwe ntitubona kuri danger ni ibintu menga birasanzwe biri easy kuramukanya tukumatura gufatana tukumatufana usanga umuntu muko murahana yambu donc ni ibintu umenga ntibabona yuko vraiment ari ikiza cateye bariko baravuga bati barashaka kuganira kuri BBC inkuru dukesha BBC gahuza miryango ivuga yuko baganiriye nabo bantu harimo aho bagwariye abagabo hariho n'abagwariye abagore aho hariho n'abana mu bafasoni bashoboye gusanga ngo harimo n'umufasoni afisinda mugabo bakavuga yuko ni abantu bose bakoma bibona ko biri izi hariho n'abavuga bati nayo turumva nayo tuzi ntitubona ivyo bintu naco tuzoba na covid yaradusize mugabo je nibaza yuko vraiment kujya tuguma tubivuga tubandanye twirinda cane gose ibintu byotuma twandura iyo ngwara kuko ni ingwara yandurirwa mu isuku rike yandurirwa kuguma umuntu avuga donc ukora ku bintu ubundi yakoze ko asanzwe kwa iyo ngwara bisaba kuguma ukaraba inshuro nyinshi hamwe bakirinda no gukora imibonano mpuzabitsina navyo nyene ngo birimo mu bituma iyo ngwara igwira. Indi nkuru ni mu vyerekeranye na rusansuma izokorwa ngaha mu gihugu cacu harimo abari batowe kugira ngo batora aba chef de district hariho ikibazo bari bariko barakora
rero catumye habamwo imyidogo, bamwe bavuga bati abo batoye ntitubemera, baraturenganije, abandi bakavuga ngo ivyo bakoze ntivyarungitswe kubera bakoze mu buhinga bwa none bakoresheje amatablete, amatelefone, ni ibintu barungika ku maserveur kugira ngo babirabigwe. Donc ni inkuru dukesha ikinyamakuru Jimbere, magazine Jimbere. Mugabo umuyobozi Nicolas Ndayishimiye, umuyobozi mukuru w'ico kigo, donc ikigo kijejwe recensement BCR, ati nibatwizere nkuko batwizeye mu madosiye menshi yabo donc no kuvuga biyandikishije bari benshi, mugabo abatowe mu kugira ngo bashobore gukora ico kibazo barabatoye kandi nayo ntibidoze, nabo bakavuga bati rero nibabizere nkuko babizeye igihe tubahitamo mu madosiye menshi yabo atanumwe tuzi. Kuba twatoye abaserukira abandi twisunze ingene barushanyije amanota. Ibikorwa turiko turakora ni ivy'ubuhinga, kwerekana amanota sivyo vyoshirwa imbere cane, kuko hamwe twokwerekana amanota ubu wosanga hari abashatse guca batunaniza bigatera ingorane gusumba. Ivyo bivugwa n'umukuru wa BCR Nicolas Ndayishimiye. Akabandanya agira ati rero kuba umuntu yisanga ari mu bazohagarikira abakora recensement aho atakoreye inyigisho nibisanzwe, ikitokunda nuko yorenga intara akoreramwo mwa yandinganizo nshasha itegura ingene uturere donc indinganizo nshasha igenga uturere. Jenny baza ivyo bintu biragoye, biragoye kubera yuko hari ibintu abarundi dufise mu mitwe yacu, ibintu vyo kurenganya iyo habonetse ibintu nk'ivyo gasanga ariko agira ibintu vy'ikimenyane iki n'iki. Rero abantu kubera baba bamaze kwishiramo ivyo bintu, bamaze kumenya ati iyo hari situation nk'ibi genda ukuntu arashobora kumusigurira ati abo bimeze uko, akavuga ati uko bimeze muri ko muraturenganya, kandi ugasanga barya babiteguye bari mukuri, mugabo kubera ya image twamaze kwiha tukavuga ati oya muriko muraturenganya, ati ivyo bintu sivyo kubera iki abo tutababonye. Amakenga bagize ni kubera yuko hariho abo batoye baje bava mu bigiye ahandi bakaza bagasonga ngaho ko aribo bazoza kuba bashaka dufite ngaho, ngo urumva ko batavyemera, bavuga ati ivyo urumva bo babo umengana menshi. Iyumvire nk'ubunye we wakoze examen hanyuma harageze kudepoza bakakubwira bati ibi bintu turaza kubigutwarira, we taje pas encore, hamva ntiwari bwarungike ivyo bintu. Nk'abantu bakora ibibazo en ligne ukwa bo bababwiye ko ivyo bibazo vyabo baca bitwara muri BCR, mugabo ntibizera neza ko batisanze mu peut-être yaba nk'ubunye ngira ngo hari umwe muri abo bantu aba yatowemwe bari kuvuga bati kamwe mbase uyu yaratanze tablette nawe barayitwaye mugabo yatowe, ariko bo bavuga bati dufite amakenga yuko bitatanzwe hanyuma ngo badusukosore natwe amanota yacu ajemo. Mugabo uyu mu ajejwe iyi ntuze nyavuga ngo arabahumuriza avuga yuko ikibazo c'ubuhinga ngo ntibashoboye kubirungika, urumva bafise ayo makenga. Ngo barabirungitse bakabwirwa ko bizorungikwa mu kigo kijejwe vya recensement, bomenya bose ko ivyo bakoze vyadushikiriye, ahubwo bibuke ko mu bikibazo harimo abananirwa. Niko yababwiye nk'ibi vyose bisaba ubuhinga, hari n'ababa batazi gukoresha izo telefone za tablette, nibatwizere bumve ko ivyo twakoze biri mu muco. Niko abahumuriza babwiye nubwo avuga kurumva ko ntibipasa ntibipasa nyene, urumva kiragoye kwemera kuko urumva nk'ubunye avuga ati hariho n'abatazi gukoresha amatablette. Normalement nibaza ko barenze bazana ikibazo ingene muzokora nangira baba babigishije n'ubundi bariko bariga. Wize urumva wize ukaba wamaze iminsi uri kuragira formation ukakora ingene uzobigenza, ufu munanirwa n'ivyo bakubajije mbwa ntibonanirwa gukoresha telefone, kandi uva ko bareklama amanota yabo, babereka amanota yabo bo bararonse n'ivyo barabireklama. Ni mu ntumbero yibazoza gushikira ibikorwa ngira ngo vyo recensement bizigwa gukorwa ngaha mu gihugu cacu, aho bagiye gusubiramwo recensement kugira ngo barabe abanyagihugu bose baba ngaha mu gihugu, abarundi bose baba ngaha mu gihugu.
ingene inombre ubu ingene tungana ubwira turi miliyoni 9 kubera abagabo bagenda mu bindi bihugu ari benshi turashobora kuba turi miliyoni 9 gushika ubu barahetse none nubibona basi mu kibano nakayagiye abagenzi bawe ugasanga kumbe yaragiye ingorane nawe nubwo bagenda ntibatubwiye jewe ikindi kintu ntari sinanenzi yuko abantu baba bafunzwe batabashiramo muri rosansu umuntu afunzwe ngo ntibamushiramo donc nk'abajya baba bari mu mpimba abantu baba bari mu mpimba ntibabagirira rosansu urabanza kumva baca kugira rosansu mu mpimba le nombre ibizwe mugabo nibaza ko batabashiramo muri nombre igize abanyagihugu baba bahari mugabo sinumva igituma batabashiramo none niba bakira abarundi kandi bafungiye mu Burundi nyene mugabo urumva nyene bataca babashiramo baba bafise uburenganzira none ko badafise ntibafise uburenganzira bwo gutora ntibafise uburenganzira bwo kugirane umva biba ari ibintu biba bituma nyene batabashobora kugira tubandanye ku yindi nkuru tubanze tujabuke gato bwo kibanyi cy'u Rwanda aho hashoboye guhagarikwa novuga amasengero amwe amasengero ashika kuri 43 ngaha mu Burundi turabona amasengero menshi mugabo kandi ugasanga bamwe baridoga ngaho mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda bamva ko bamaze gufata amasengero angana uko bakayahagarika bayahagaritse kubera menshi nakwije ivyangombwa donc bariko barababwira yuko borondera ivyangombwa kugira ngo bashobore gukora nibaza yuko bijya byo kwiyadukiza umuntu ngo arashinze isengero ivyo nyene ngaha mu gihugu cacu urumva ntibiba vyemewe no mu bindi bihugu nibaza ko ari uko nyene ariko nciye nibwo ikiganiro twakoze ngahanya abantu hariho abasaba bidoga bavuga ngo yuko abasenga uko bakisenga kera ibintu byo kubandwa canke bigirane ngo bireka ngo navyo bikagaruka bagasenga ku mugaragaro kubera bavuga ngo ni Imana y'abasokuru b'abarundi nyene uko basenga tureke kuja gusenga ngo basenga bya muri Israeli ngo byo muri kwa Basimoni byabande ariko ngo dusenga ivyo ngaha mu Burundi dimwa Imana twamye tuyemera uko babivuga Imana ngo twamye tuyemera nta murundi numwe atemera Imana no kuva na kera narinde sauf ko avant la colonisation umuntu yasenga donc uwo baca ko yari kiranga hanyuma kiranga akabambariza akabashikira ku Mana n'ibisheko byiwe niki nimbandwa etu mugabo rero akavuga ngo ubu unye kuva aho abakoroni baziye bace babibuzwa ntibasubiye kwidegembya ngo bashobora kubareka kugira ngo bashobore gusenga kugira ngo baca rega iyo bataza natwe tuba tumeze jewe bamashupa iyo bataza tuba tumeze jewe nivyo bazi commencer bobo mugabo urumva jewe je suis pas d'accord avec rega iyo bakoroni bataza rega abarundi ntibemera kiranga ngo ni Imana abarundi baca kwa kiranga nanje nivyo navuze nivyo navuze mugabo je kuvuga yuko abakoroni bataza tuba tubaye ko wanje nshikiriza ivyo bambwiye mugabo ni nkuko hariho mu maharijo amwe mu bihugu bigiye bitandukanye ari abantu bakibayeho kujya kwa kera ngira ngo batazi nuko twebwe tubaho urumva rero ndavyibukijwe n'ibinyi bariko baravuga amasengero bariko barugara mu bindi bihugu kugira ngo bashobore gusenga muganje nibaza ko ari kugishiramwo ordre mu bintu kubera hari abantu benshi bikika mukiza mu bintu vyo gusenga kubera ibintu vy'ibishobisho canke iki n'iki umuntu ugasanga ariko aratwarwa n'utwe badutwaye gutanga abana bimazi gutanga ibigira 10 gutanga ugasanga umuntu yarahombeye pi ariko n'umuntu wari n'iyo sengero usanga ari y'amanyanga yego mugabo umva nyene nibaza yuko bazoca barondera ivyangombwa hama gasubira bagakora ikintu navuga nibaza ko kubaha Imana byonyine birakwiye no kumenya icimana no gukora icimana ishaka ivyo byonyine birakwiye nshaka kuvuga ku madini y'ivyo kubana no kumenya gusa ko Imana iri ukayubaha ugakora n'ibyo ishaka c'est tout ivyo n'umupagani arabikora numva ngane arashaka kubaho gutyo so iyindi nkuru ni inkuru y'ingene yabaye kuri kugenekerezo rya 20 ukwezi k'umunani aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yugurura inyubakwa ngaha mu gisagara ca Bujumbura yitwa Compimex Parking sinzi niba twari ko biso iyo nyubakwa rero ikaba ishobora kwakira imodoka zishika kuri 355 amajana 355 mu ntumbero zo kugabanya imodoka mu mabarabara donc abantu bagura ama parking usanga ko baraparka ahantu ariho hose
hama donc bikazoca byorosha bituma n'uruja n'uruza mu mabarabara goroha. Iyo nyubakwa kandi ntigizwe n'ivyo bibanza gusa vy'amaparking, harimo n'ibindi bibanza abantu bashobora kudandariza mu bindi bintu. Ego vyabaye kuri uyu wa donc kuwa kabiri w'isomene nyene iyi turiko turarangiza. Ego ni ikintu ciza irya nyubako donc amagaraje amaparking sorry amaparking umva biba bikenewe cyane cyane usanga hariko haraba desordre mu mabarabara yabaye ikintu nka kijya mugabo aracari hato kandi haracari hato cyane mugabo ni ikintu cyo gushimwa cyane deja n'umuntu yazanye ico ciyumviro ni ikintu ca mbere bakoze ngaha mu Burundi donc ni projet nziza cyane gose kwiyumvira ko bozana parking kugira ngo abantu bubake parking maison akayubaka juste pour ça ikibanza cubakiwe ama parking kugira ngo imodoka zigabanuke mu mabarabara. N'ikintu novuga ngaho ibaza ko ubu hariko harubakwa ama building menshi ibaza ko nk'ubuyobozi w'isagara ca Bujumbura gutanga itegeko ati umuntu wese azokubaka building nganuko ategerezwa gushiramo parking. Kubera ko urabo hari abantu bubaka vraiment etage ugasanga ni etage ruzu igera hari ariko parking ni imodoka zitatu canke zirafise. Je nibaza yuko bijya bintu bari umuntu kandi nawe nyene abashaka kwizibirirako kuko sinumva ko hariho nka entreprise canke nk'ikintu kinini nk'isosiyete kinini yacu ushaka kuza gukota iyo nzu yawe ugasanga hakorera nk'abakozi bashika nk'ijana bose bafise imodoka canke hari imodoka z'ubuzi n'iki ntibazoshobora kuyifata mu gihe ata parking ihari. Urumva ivyo bintu byose biri mu bintu bituma umuntu aza kurondera iyo nzu yawe ni atuma avuga ati iyi nzu ndayirondera ko noyifata. Ugasanga rero abantu nta maparking bariko barubaka ugasanga imodoka ziriko zirayerera mu mabarabara kandi na security ziba zifise kubera ata parking bihari kuko usize imodoka hajya umwana araza agahitana mu barabara agatwara retroviseur canke ikindi kintu. Ariko iyi nyubakwa umuntu yinjira aba yaronse carte imwemerera yuko aza kwinjirayo guhegipera imodoka yiwe no gusohoka. Ni ibintu vyiza cane donc biraryoshe kubona mu gihugu hari ibintu by'iterambere biko biraba. Nico ciyumviro ko narifise inyubako dusize shasha bariko barubaka zigira ama parking bagakora ama parking ku buryo nkuko bari bavuze ati nta modoka zizosubira gutonda ku murongo ngo ziriko zitondera ngo ibitoro ngo zija mw'ibarabara akaba ama parking vraiment ugasa amasanganya yagabanuka nk'ubu urashobora kuba uri kurirenga ukazibona imodoka iraguciyeko uravunika canke ukagira ikindi kibazo uriko urashobora kuba uri kurajabuka kubera mugabe imodoka ari nyinshi ugacanganikirwa imodoka ikagucako canke ntibanakubonye ikagucako ugasanga uravunitse. En tout cas byose bizoza ni porepore urana ko ngahanye nga bintu byose biraza ni porepore nyene bizoza tubone umunsi umwe mu gisagara hameze neza basi haparitse akamodoka kamwe pana kusanga haparitse imodoka umenga zose zitondeye bito. Bon, ikintu dushaka jewe nshaka ko tuca turangiriza kunazo amakuru yandi twayarangiye. Imbere ko turangiza tuvuge kuri iki kintu cerekeranye nyene kandi na variole du singe aho muri Congo aho bavuga yuko ariho haturutse ingwara ya variole du singe bavuga yuko hitezwe incanco ego hitezwe incanco zirenga imiliyoni 3. Umushikiranganje w'amagara y'abantu muri Congo Roger Kamba yamenyesheje kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 19 ukwezi k'umunani uyu mwaka nyene Kinshasa ko abantu bagera kuri ku bihumbi 16 n'amajana 7 aribo bamaze kwandura iyo ngwara nayo abo imaze guhitana bagera kuri 570 amajana 570 no kuvuga abamaze kuyandura ni 16 n'amajana 7 abimaze guhitana n'abantu amajana 570 umva se abantu bake bamaze gupfa kwa iyo ngwara. Yongera arashikiriza ko bakeneye incanco zirenga imiliyoni 3 ariko izizoshoboka donc izizoshika zivuye muri Belgique mu mpera zo muri iyi ndwi zigera kuri ibihumbi amajana 215 no kuvuga 215 donc incanco 215,000 mu Burundi abantu bagera rero kuri donc twari twabivuze ko kuri 409 nibo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwikeka ko boba bamaze kwandura iyo ndwara. Zakarando baramaze gufatwa niyo ndwara 24 bakaba aribo bamaze gukira
ivyo biharuro bikaba ari ivyo kugera ku itariki ya 16 z'ukwezi k'umunani no kuvuga mu ndwi iheze ubu byagumye byongerekana nubwo biruko aho saka hande nibo bari bamaze gufatwa hari ku munsi wa mbere nuvuga ko ibiharuro byari byo mu ndwi iheze yego ibiharuro mwumva ko byaduze twari twababwiye ku kinyamakuru isanamu bigeze ku jana 71 yego ariko urumva muri Kongo naho muri Kongo kubera yo benshi nari mvuze ngo biteze oya ntibiteze ahubwo bakeneye inshanjo zishika ku miliyoni 3 ariko izo biteze zizova muri Belgique ni 215,000 ibihumbi 216 ahubwo igikenewe ko tumenya mbega izo nshanjo ntizirashika kubera aho ari ku munsi wa mbere donc namakuru tugiye kubatohoreza nkuko iyi nkuru twari twayitohoje tuzobibatohoreza ku rubuga rwacu muzobibona rwa Facebook ego abantu bazobibona nimba izo nshanjo zuba zashitse babivuga mugabo ni mu Burundi naho zirakenewe gushika kubera urabona naho niba abantu bariko barafatwa tubandanye twirinda abagenzi ego nibaza ko ari ivyo so bakunzi ba BITV ya Let's Talk ariko ndabutsa ko turi muri sama ngoma ndababwira muze tubakora ibintu byiza amafoto amavideo n'ibindi bintu byinshi amaclip amafilm umuntu wese afise ikibazo ca quality nga muri BI turashobora kugikemura so twabanye neza namwe mwese mubandanya mudukurikirana turabashimiye cyane mubandanya mukurikirana ibiganiro byacu twama turiko turagerageza kubakorera bishasha ukwindwiza tuza tumfise ibindi bishasha kugira ngo dushobore kubanezereza dushobore kubaha ibintu bishasha turabashimiye kubandanya mudahengeshanya kudukurikirana kwiyongera kuraba ibiganiro byacu ku bwinshi no kutwitura haba mu mafoto no muri ibyo bindi byose so mukabimana abane namwe jewe kuri jewe abane namwe abe mu byanye no mu banyu turabakunda cyane the far you see the more you get